gerageza rero umuvukanyi waje ngaha umukama akakuronsa akaryo uve mwabijya bifashi bitandukanye ubona umengo nivyo bikubeshejeho ukabona umengo nivyo biguha ubuzima nivyo biguha akanyamuneza ukamengo nivyo mutekano wawe n'ibindi. Uyu munsi nawe Imana yagukuye mu bandi benshi ikujana ahiherereye. Aho hiherereye ni ngaha. Yagukebuye rero irakuzibura amatwi irakugoborora n'ururimi kugira ngo ubandanye usamiriza ibyiza byayo. Muri ivyo banza kuzirikanamwo mu byahejeje bigakomeretsa Uburundi bwacu harimo n'aya makuba yo 2022 navyo nyene birimwo. Ushobora kuba uri mu bafise ibisebe ibikomere byavuye kuri izo njyane twamyemwo. Uyu munsi rero umukama agutumiriye kuzibuka ukavyumva hanyuma ugaheza ugatumirira abandi kubiheba kuko ntivyubaka birasambura. Icoma tugahumuka amaso abarundi twese tukigaya kubw'ibicumuro vyabaye. Mana yo mwijuru tugushikirije igihugu cacu c'u Burundi. Carabayemwo ba Kayini benshi bishe bene wabo babahora ubusa. Caravuyemwo amaraso menshi y'abantu b'inzirakarengane baremwe mu ishusho yawe. Abarundi twari dukwiye kurakirwa nawe mbere birengereje, ariko turatakamba kubw'amaraso Kristo yavuye ku musaraba igihugu cacu kigirirwe imbabazi. Abashesha amaraso n'amaraso yamenetse mu gihugu cacu ntadukurikirane kuko wari umuvumo, ariko kubw'amaraso ibyaha bihanagurwe twongere natwe ubwacu twumve kwidegemvya. Ico dukuri Mana yo mwijuru kwatangiye kuronderwa mu Burundi kukazotuma abarundi bose twidegemvya kuko twamaze kwitandukanya n'akabi. Uduhezagirire igihugu, uduhezagirire umugwi, uduhezagirire abantu bose, ugirire imbabazi abarundi maze tugume mu mbabazi zawe kubw'ubuntu gusa duhabwe kwemererwa kudoshika mu ijuru atacaha kiturega. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ukwica ni icaha kibi, ni icaha gisiga umuvumo, gisiga n'ingaruka nyinshi ku bantu no ku gihugu. Twagiye twinginge Uhoraho adufashe adushire kure n'ubwicanyi nk'uko abawusi n'abahazaraje bamaze imyaka 200 bicana buhongo bunyamaswa. Hanyuma Imana rugira byose iza kubarungikira umuvugishwa Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amahoro n'imigisha bibe kuri we, aza kubasobanurira amajambo y'Imana kugira ngo bareke kuryana babe ikintu kimwe. Aho Imana yavuga ati wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأنتم شهداء إلى آخر آية. Ahimana ivuga ati emwe bantu nimube ikintu kimwe, nimufatane mu nda, mwirinde gutandukana, mwirinde amacakubiri. Ghufrati minan nari, kugira amacakubiri bivamwo ubwicanyi kandi no kuba hejuru y'ikinogo cy'umuriro udahera. Ubwo rero mwirinde gutandukana, ariko nimwabe ikintu kimwe, mwubake ubumwe bwanyu n'igihugu cyanyu, mugire no kwiterambere. Ubwo rero ibyo byofasha abarundi nk'uko abawusi n'abahazaraje bamaze gusobanurirwa ijambo ry'Imana bahisemo kuba ikintu kimwe, hanyuma batandukana n'amoko. Umwiza muri mwebwe ni wawe unasumvya uwundi gutinya Imana, ariko ntabwo mwiza muri twebwe ari mu guficirwe muremure, ahubwo ni wawe unasumvya abandi kubaha Imana. Uno munsi uri hejuru
n'akaryo keza n'akanya keza ko kumenya bimwe muri byinshi bibi byashikiye intara yacu nziza ya Kayanza muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, kuko sinkekeranya ko hariho byinshi bishobora kuba bitamenyekanye. Twizeye yuko abanyakayanza ugize ico yamenye wese yobandanye yegera uwo mugwi kugira ngo abandanye adufasha mu kumenya ibyashikiye igihugu cacu. Tubasabe kandi mwese kubyakirana ukwihangana, kuko ntidukekeranya ko hariho abakozwe ko n'ayo makuba yashikiye igihugu cacu ndetse n'intara yacu nziza ya Kayanza, haba mu kubura mu muryango, haba mu kubura inshuti canke abagenzi, reka ndetse haba no mu kubura amatungo atandukanye. Rero kano kanya ibyo baza kutwereka batohoje tubyakirana kwihangana, kuko naho kuri kubabaza ariko kurakiza. Duhamagariye kandi kugurura imitima kugira ngo tuvugane ukuri, kugira ngo dukire bya bikomere. Ahantu twaje kuhakorera tumaze iminsi dusohoye icegeranyo cyashitse ku kwita izina ibikorwa tumazemo imyaka irenga 2. Twahaje dufise intumbero yo kumenya ukuri kujanye n'ibyabereye muri zino ntara, ukuri kujanye n'ibyabereye mu ntara ya Ngozi no ngaha mu Kayanza, nk'uko ahandi hose izindi ntara tutari bwashikemo naho nyene byari bikenewe ko tuhashika. Twarashoboye rero kubonana n'abantu batari bake, abakurambere bafise imyaka irenga 60 barashoboye kutubwira ivyo babonye, ivyabashikiye, abapfakazi, imfuvyi, abacikacumu, eka mbere n'abahoze mu mabanga atandukanye muri kahise, byatumye bashobora kuduha inkuru zitomoye zizodufasha yuko tumenya neza ibyabaye muri kano karere. Intara ya Kayanza n'intara za Ngozi mu gihumbi kimwe amajana 972 zari zigifatanye ari intara imwe ya Ngozi. Intara ya Kayanza y'uno munsi igize arrondissement. Ibyabaye rero byabaye mu karere kamwe, kandi abayobozi bari bayoboye intara bari bamwe. Naco catumye tubikorera hamwe kugira ngo bidufashe gutahura neza ingene umwe n'uwundi yitwaye canke icyo yoba yarashoboye gukora n'ico yoba atashoboye gukora. Twarashoboye rero kubonana n'abakurambere batari bake barenga 120, baratubwira ibyo babonye byabashikiye, kandi twarantimbawe cyane no kubumviriza. Twaragerageje no kurondera nk'uko itegeko rigenga umugwi ribisaba, turarondera aho bahari ibinogo rusangi byaba byaratawemwo abantu mu gihumbi kimwe amajana 972 n'umwaka wakurikiye, kugira ngo turabe aho hose hatemewe n'amategeko hashobora kuba haratawe abantu. Twaragiye mu makomine atandukanye baraduha amakuru, ariko aho twashoboye kubitora ni muri komine ya Matongo muri zone ya Banga. Aho hantu hari ibinogo birenga 4, mugabo 2 nivyo vyarimwo ibisigarira, vyarimwo abantu barenga amajana 260. Nibijya biharya ngira ngo mwashoboye kubibona, canke inyuma y'aya majambo murashobora kuza kuronka umwanya wo gushobora kubiraba. Abantu rero benshi barashobora kwiyumvira bati mbega ni kubera iki umugwi Severe ko wamaze kwita izina uwo munsi woba wasubiye ku kivi?
murazi mwese yuko itegeko rigenga uwo mugwi riwusaba yuko utegura ibishoboka byose kugira ngo haze hasubire kwandikwa kahise ku Burundi buryo bushimikiye ku kuri. Murazi yuko tumaze imyaka turiko turavuga ubumwe, tuvuga gusubiza hamwe kw'Abarundi, mugabo ivyo byose twarabivuga, mugabo atanu umwe avuga ati tubanze duserure ukuri. Abarundi baragerageje kubaka ubumwe, baragerageje kurondera kunywana, ariko nta na rimwe bigeze bemererwa kumva ukuri nyakuri. Barategetswe ikinyoma uko cyari cyarateguwe n'intwaro ya kahise, aba aribyo bagomba ko twubakira ko ukunywana. Ibyo rero ntibyo bishoboka, nicyo gituma umugwi Severe wishinze kurondera ukuri ku byabaye byose, ubirondereye hagati y'abo byashikiye, abo babiciyemwo, abo byakoze ko ku rugero rwa mbere, abo bose bafise n'uruhara bashobora kuba baragize muri ayo mabi yabaye muri icyo gihe cyose, duhereye mu 1885 tukageza mu 2005. Iyi minsi yose twari tumaze dukorera ku 1972 n'ikiringo cyabayemo amabi menshi yakoze mu gihugu cyose, nico cyatumye ano duhera kugira ngo havemo umuco woshobora kumurikira n'andi matohoza yose azokurikira. Ikindi kandi nuko muri iri tegeko rigenga uwo mugwi batusaba yuko turondera aho hose hari ibisigarira byoba byaratawe mu bibanza bitemewe, mu binogo rusangi cyangwa byaratawe ahandi hantu hose hashoboka. Tutezwa rero kuharondera kugira ngo twemerere abo bantu batswe ubuntu bakakwa iteka ry'umuntu, imiryango yabo isubire kuronka akaryo, ari ukubaririra, ari ukwerekana akababaro kabo, ariko kandi no mu kubishobora kugira ngo tuze tugandubuke kuri abo bantu bapfuye bazira urwanko, bazira akarengane, bazira intwaro mbi. Ikindi nuko iyo tugiye muri izo ntara dusanga yuko harimo abantu batari bake batigeze baronka akaryo ko guserura ikiri ku mutima ngo berekane umubabaro n'intuntu bagendana, ariko iyo bumvirijwe n'umugwi Severe bibaha akaryo ko gushobora kuvuga icyari ku mutima, akakubwira ati jewe numva ntashe nduhutse. Icyo cyatutumye tuvuga tuti nta buryo hari Abarundi bamwe twokumviriza hanyuma ngo tureke n'abandi tugenda tutabumvirije. Banyakubahwa mwese mu cyubahiro cy'ime, uko kuri mugwi Severe uri kurarondera nukuri twifuza yuko utuma Abarundi basubiza hamwe, bagasubiza hamwe bahagaze ku kuri, badahagaze ku kinyoma, badahagaze ku byo batamitswe ngo bababwire bati nimwemere iki hanyuma nimugire ubumwe. Twifuza ko Abarundi bose bafise icyo bashikiriza umugwi Severe boseruka bakazobwira amakuru, ntagire umutama yova muri ino si akayisezera atwaye amakuru y'ibyo yabonye, y'ibyo yaciyemo, kandi urugwaruka ruriko rakura n'abazokurikira bari bifuza kumenya ibyabaye muri kahise kugira ngo dutegure kazoza keza, ibyabaye muri kahise bibi bitazosubira gushikira Abarundi. Twagaraye ngo tubakengurukire, dukenguruka imwe wese muco yashoboye guterera kugira ngo dushike kuri bino bikorwa. Twagira ngo dukengurukire cyane cyane abarongoye intara ya Kayanza, abarongoye intara ya Ngozi, uburyo badufashije bakadushigikira muri ibikorwa twari tumazemo iyi minsi yegereza hafi indwi zibiri. Turashimira cyane n'abarongoye amashengero uburyo badufashije kugira ngo dutegure runo rubanza, tukabashimira n'imihezagiro no ku niki gisabisho bashoboye kuremesha.
turashimiye cyane abakurambere bo muri zino ntara bemeye kuduha amakuru bakemera bagati ibikorwa byabo mugabo ukabona ko babishiramo umwete kugira ngo baze basange aho imigwi iri, imigwi yariko irabumviriza, imigwi yariko irarondera ibinogo hirya no hino bakayereka, ukabona ko babikorana umwete kandi babikorana gushaka. Umugwi severe uriko uritegurira gukora igikorwa kidasanzwe cyo kurondera gukora urutonde mu gihugu cyose w'abantu baba barahitanywe n'amabi n'ubwicanyi bwo muri kahise, bikazoba ku mutumba mu gihugu cyose. Mu mezi agiye kuza rero twagira ngo dutumire abarundi kugira ngo icyo gikorwa baze bagikore, baze bagishigikire, baze batube hafi kugira ngo tuze tugikorane kize kivemo umwimbu mwiza uzotuma iki gihugu kitagira uwacu cyabuze n'umwe cyo kwibagira, uyibagiranwe ntaje ku rutonde rw'abandi bahitanywe n'amabi guhera iyo myaka yose kuva twikukira gushika mu 2008.